Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro bumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi rero nashitse muri iyi ntara kugira ngo dutangure, kuko twari twavuze yuko kurwanya ubukene nta gusamara. Naje rero ngaho Ikarusi kugira ngo dutangure urugamba twumvikanye rwo kurwanya ubukene. Nico gituma aha mu ntara ya Karusi nasanze ari mwebwe ba mbere muri mu runani kandi mwumva uwo mugambi wo kurwanya ubukene, kuko no mu gutora iyo migambi nimwe mwabaye aba mbere. Sinaje rero gusa kubakeza, naje kugira ngo dutangure ikivi. Aha mu ntara ya Karusi nasanze muri runani kandi mu kivugo twese twavuga tuti turi kumwe birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ivyo nabibonye ngaho Ikarusi kuva mu gitondo nari ndiko ndagendera ngaho iwanyu Ikarusi ndaba ingene mu nzu runani mu bikorwa byo kurwanya ubukene. Nabonye vyinshi, aco gituma nagomba kubakeza yuko abanyakarusi musigaye mubona kure, ko muzi yuko imvura amazi atarayava hejuru gusa Imana yaturungikiye. Ko abanyakarusi twatahuye yuko Imana yaturemeye n'andi mazi atuma tubandanya turima no mu gihe cici. Birahimbaye cyane, nanezerewe kubona imirima iri mu mitumba abanyakarusi bazi yuko bashobora kugomera amazi hanyuma akagenda aravomera imirima imbere yuko tuyarungikira yandi makungu. Byanezereje cyane, nagomba kubakeza kuri ubwo bwenge mwamaze kungura. Biraboneka neza rero yuko mugabiye urugamba kurwanya ubukene. Nanezerewe aho naciye hose, nezerwa ko mwanyakiranye igishika mukanyakira nk'umukunzi. Karatsinda murazi yuko dusanzwe turabakunzi na mwebwe, kuko twabanye igihe kinini dutangura kubaka n'u Burundi turi kumwe. Naye nakengurutse kungene mwanyakiranye igishika. Abanyakarusi twarababonye yuko mu nzu runani abakuru n'abato. Arico gituma dukengurukira cyane abajejwe intwaro muri ntara ya Karusi. Turabakengurukira kubona koko barabaye abavyeyi b'akarorero, bakabera imboneza abene gihugu nga muri Karusi, mukaguma mwese mu nzu runani muri mu mahoro n'umutekano, muri ko mukora ibikorwa by'iterambere. Ni muri iyo ntumbero buramatari wanyu yaciye abandanya kuba ari barongora, kuko yarerekanye koko ari ndongozi y'ukuri. Nagomba nawe nyene ndamubashikirize kugira mu mugamburuke. Twariyubuye ubu ajavisi izindi nkomezi ziruta zimwe za mbere. Yambwiye yuko kiyagihe yarakiri mu mwimenyerezo ngo rero giratangura ibikorwa rero ubu. None rero mu mugamburuke gose, mu mugamburuke muzi ko mugamburukiye, kuko twarumvikanye ko twese ari ukungurunani. Hariho abamubonye agarutse bakibaza ngo aradubuye. Ihe bambewe yaramenye nico gituma aciye abandanya. Ntiyadubuye rero bimwe by'abanyeshuri mu ishure, ntiyayobewe, yaramenye. None reka rero ubu mutangure urunani. Natwe ku ruhande rwa leta, natwe tuje tuziye ko tuba tuti duhere aho nyene bumva imigambi y'iterambere, bumva kurwanya ubukene. Twarabonye yuko urwaruka rufise ingoga zo gukora, na cyane cyane urwaruka rw'Ikarusi.
duca dufata ingingo y'uko ubwo rwaruka twobaza kwigisha ubuhinga kugira bakore ishaka bafise ryunganirwe n'ubuhinga bagiye kongererezwa. Ni muri iyo ntumbero rero ngaho Ikarusi twaciye dufata ingingo y'uko ariho dutangura kubaka ikigo cyo kunagura urwaruka kugira ngo rumenye ubuhinga kugira ngo bakore batere imbere. Aha hazokwigirwa ubuhinga bwinshi. Iki kigo nagira amahanga kibabwire, iki kigo ni ikigo kizokwigisha ubuhinga bwose dukeneye muri iki gihugu kugira ngo dukore ibikorwa vy'iterambere. Iki kigo kizotubera ishure ry'urwaruka rwose ruri mu Burundi, kuko ni ikigo tuzoshiramwo indaro. Ni ikigo kizojamwo mu ndaro urwaruka 1000. Murumva ko ari ikigo kinini cyane. Murumva yuko n'abazohigisha ari benshi. Erega iterambere riza uko nyene, kuko abazohigisha bazorondera uburaro, bazorondera ivyo bafungura, bazorondera ibi na biriya, kandi bazaba bazaniye agafaranga kuko ntimuzobibaha kubuntu. Ntimwumva yuko muronse isoko. Iterambere riratanguye. Tangura mugwiza umwimbo mubitegurire, kuko iki kigo twafashe ingingo y'uko ukwezi nk'uku nyene kw'indwi kizoba gitanguye gukora. Aha amwabonye abo mu bushikiranganji bujejwe inyubako rusangi basedukaye n'iyomba baje kugira ngo bahabone, kuko kuva baha baratanguye. Dushaka yuko mu mezi 6 bazoba bashikirije iki kigo leta, hanyuma duce dutegura rero inyigisho ku buryo zikwindwi nk'uku abanyeshuri bazoba batanguye kuhigira. Tuzotangurira kuri bagwaruka rwahejeje amashure rutaronka ico durukora, kuko twasanze dutegereza kubigisha ubuhinga kugira bakore. Ishaka bararifise, duca dusanga hariho ubuhinga batararonka dutegereza kubongerereza. Nico twandababwiye ko urwaruka rw'Uburundi bwose, intara zose zizobanza kuza kwigira ngaha, mu kurindira yuko no mu zindi ntara rero tuzokubakaho ibindi bigo nk'ibi. Ni ikigo rero kije ari urufunguzo mu iterambere, kubera ubuhinga bwose buzokwigirwa. Mwebwe rero ngaha abanyakarusi mumenye ko ari mwebwe ba mbere mujejwe kucubaka. Nimwanebwa bizoteba, nimwakerebuka bizonyaruka. Kugira rero binyaruke, abinura umusenyi mwe murinura umusenyi, abafyatura amatafari ngira ngo yoza yamaze gusha, abakura amabuye mwamaze gukura amabuye, kuko dushaka yuko tuvyubaka twihuta. Nico gituma binura umusenyi tuzowugura, abakura amabuye tuzoyagura. Hanyuma mwebwe ico tusobasaba, ibikorwa rusange turakeneye ko iki kibaza gitegurwa ubu bwa vuba. Tuzogitegura mu bikorwa rusange kugira ngo bihere n'ingoga, ku buryo nsaba yuko abanyakarusi bose boza mukabihundarako mu minsi itarenga nk'indwi 2 ikibaza kibe kiri ngaha kibona. Nico ndabasaba. Twavuze yuko tugize urunani twese nta na kimwe kitazoshoboka. Mu ndwi 2 tuze twedereje kugitaba kugira ngo aba bafundi nabo baca baza kwicara ngaha buca bahagira ikambi, babeho bazovaho bahejeje. Murumva ko ari ikigo kigirira akamaro abarundi bose. Abanyeshuri 1000 bari mu ndaro murumva ko atari bake, murumva ko nabigisha nabo nyine atari bake. Rero mukora amaboko mu mpuzu. Nabwiye kuri urufunguzo rero tuzanye ngaha rw'iterambere. Twaraye duhejeje gushinga leta mvyeyi, leta nkozi. Ikirundi cyo kibereke leta nkozi nta guteba. Urwana n'ubukene asamaye asanga bumurembeje. Nico gituma twazanye leta mvyeyi, leta nkozi. Mbonere haka kajyorero ko kubasigurira kugira mumenye yuko ubu dutanguye ibikorwa. Leta mvyeyi ni iki? Uburundi ni umuvyeyi wa twese abarundi. Uno munsi abarundi turamaze kumenya ko Burundi atari ubw'abahutu, atari ubw'abatutsi, atari ubw'abatwa. Uburundi ni ubw'abarundi, twebwe abarundi. Ubu twaramaze kuva rero muri bya bindi by'amoko, ubu turazi ko turi abarundi. Uburundi rero niwe muvyeyi, nibwo muvyeyi wa twese.
ubuzima bwacu bwose tubuzeye ngaha mu Burundi, ntitubuzeye hanze y'u Burundi. Nico gituma Imana yaturemeye vyose kugira tubikoreshe biduteze imbere. None rero ubwo Burundi buserukirwa na leta. Uburundi igihugu catuvyaye twese kivyeyi giserukirwa na leta. Leta rero ije yiyemera yuko iserukira uwo muvyeyi Uburundi imbere y'abarundi, abarundi bakaba ari abana b'Uburundi. Murumva yuko ubu twarondeye indongozi koko zifise umutima wa kivyeyi. Umuvyeyi mwiza ni umuvyeyi yumviriza abana, akamenya aho bagwaye, akamenya ikibabakiye. Umuvyeyi mwiza ni utegeza gukora ibishoboka vyose kugira ngo abana ntibarare ubusa, abana ntibaturature, abana bumve ko baroraniwe. Uwo niwe muvyeyi w'ukuri. None rero izi ndongozi mwaraye mwitoreye, indongozi buca tugena zose mumenye ko zije ari abavyeyi. Uwuzokwanga kugira umutima wa kivyeyi muca mumenya ko ari wa mugabo gito. Umuvyeyi mubi ntamenya ibihanze abana. Nimwabona rero ejo Buramatari atariko arabatemberera ngo abumvirize, muze muce muvuga muti ni umuvyeyi gito, muze muce mundyakara. Kuko twafashe ingingo ko dushaka indongozi z'abavyeyi bumviriza bene gihugu bakabatunganiriza. Buramatari rero murabizi yuko afise amabanga yo guserukira leta mu ntara. Mubonye Buramatari muca mumenya ko afise ubutumwa bwanje. Uzomugaya ntazobagaye Buramatari, azobagaye uwamutumye. Uwamutumye nawe ninde? Ni jewe. None ko mwantoye mukanyemera muzoca mwanka Buramatari gikunde. Buramatari rero nawe niyanka kuba umuvyeyi. Nanje mwantoye ngo ndongore iyo leta mvyeyi. Yase ko umuvyeyi muraca mumurega ku muvyeyi mukuru we. Nta mukuru abura mukuru we. Mwarabonye uko mukurahira ubu, natwe turahira imbere y'Imana mushobora vyose. Nukuvuga ubu mu Burundi nta mukuru abuze mukuru we. Na jewe ndabahemukiye, ndafise mukuru wanje nanje muzoca mundega ku Mana. None ko narahi imbere yayo ko ntazohemuka. Ninahemukira bene gihugu, nanje muzoca mundega ku Mana nanje cimpana. Nico gituma rero turazi twebwe ico twubaha. Na Buramatari azoyubaha ntazobagambararira. Musitanteri mukazobona ntariko arabumviriza, ntazobagiye kuri ya ntumbero umuvyeyi. Umuvyeyi arabumviriza akabatunganiriza. Kare twahora twama twidoga ngo hariho abarya ibiturire abarya ibiturire. Uno munsi umuntu azosubira kurya igiturire mukamubona, muze mucemenya ko atari umuvyeyi, muze muce muturya kara. Ni muri yo ntumbero twadusandugu buca tudushiraho mu makomine yose. Tuzoshiraho udusandugu, urufunguzo ruzoba rufiswe na jewe gusa. Hazoba agatoboro mushabona kete munyandikira. Abazoba batariko bifata nk'abavyeyi mw'ikomine, ku mutumba, mu mazone, mu ntara. Hanyuma jewe nzokwirungikira intumwa igende kugurura inzanire ndabe ivyo atariko arabakorera kugira ngo tumukosore. Ubu ingendo ya kera twayihejeje kuko ubu haje leta mvyeyi ishaka gukorera bene gihugu nk'umuvyeyi. None hari umuvyeyi murigira mwumva yatsigiturira umwana. Umuvyeyi w'ukuri bavuga ngo ni hakurira ku rutaro urire ku rutoke. Umuvyeyi w'ukuri abaza kuraba ko abana bafunguye imbere yuko afungura, ntasakuranwa ku isahani. Umurongozi rero bazobaho aza gusakuranwa n'abene gihugu, uwo ntazoba ari umuvyeyi. Nico gituma ndiko ndabasigurira n'indongozi abamaze kugenwa n'abaca bagenwa bamenye yuko ubu baje gutwara umutwaro w'ubuvyeyi. Ntidukeneye kumva umwene gihugu ariko aridoga mu gihugu ciwe c'amavukiro. Uwo muntu azobatumye yidoga tuzomushira ku ruhande, twese tumererwe neza. Ico ni cambere rero leta mvyeyi mwumva, mutegereza kumva Barundi twese yuko Uburundi ari umuvyeyi wa twese kandi adukunda twese. Hanyuma tugaca tugira rero indongozi ziserukira uwo muvyeyi, arizo rero izo ndongozi zica zikora ivyo umuvyeyi akora. Nimwamubibona neza, twazanye indongozi b'abakozi bazi kurongora urugamba rwo kurwanya ubukene. Mu bashikiranganji mwarabonye yuko ari indongozi ziri njyamunyu zije koko
kurongora urugamba rwo kurwanya ubukene. Mwabonye ingene umushikiranganji ajejwe inyubako rusangi yaciye abanguka. Kera ari kubanza kuja mu bitabo abanza kuraba hirya no hino, none ubu bitabo abirabira hakorera. Niyo leta nkozi rero. Utarindira indwi ngo kugira ngo nze nkore indwi banzihere. Twiga urugamba nyene turugwana kandi turiko turarukora. Kirazira guta umwanya. Muhiriwe muhishije rero abene gihugu. Mweho rero mwarose umukomanda w'Indyamunyu. Nagira mbare nabereke umushikiranganji w'intwaro hagati nawe mumubone. Ajejwe intwaro akajezwa iterambere rusangi n'umutekano w'abene gihugu. N'umugenerale w'Indyamunyu nazano mumubone. Uyu rero aje kugira ngo abakomande kuri rwa rugamba rw'iterambere kuko muri rw'iterambere rusangi ririwe. Ngaha urashobora kubapepera kugira kubone ejo ntibazo bakuyewekwe. Murumva yuko turiko turazana abashobora gukoresha izindi ndongozi zo gahi wanyu kugira ngo twese tuje ku rugamba atanumwe asigaye inyuma. Urugamba rw'iterambere nta numwe asigara inyuma. Aha turi kumwe n'umushikiranganji w'imvukira yanyu ajejwe inyigisho mu mashure. Nagira nawe ndamuhamagare mubanze mumurabe. Nahari uwiwanyu kandi avuka muri komine nyene. Murahiri abanyeshomboye. Reka nawe nyene abapepere. Shomboye! Muramubonye uyu rero ni wajeje gutunganya inyigisho zizokwigirishirizwa ngaha kugira ngaha abariho haburumuri rw'iterambere mu gihugu cyose. Uyu murabona yuko niwe rero urwaruka azogwigisha ubuhinga bose kuko tugomba duhindure inyigisho urwaruka rwige kwiga ubuhinga n'imyuga kugira ngo rushobore guteza imbere Burundi atari vya bintu byo kuja kwicara mu biro. Turi kumwe rero n'umushikiranganji ari wazokubaka ngaha rero. Mumubone kugira muze mwabe muzi muti ngurya rero wa mufundi wo kutwubakira ca kigo. Reka nawe abaramutse ni wajejwe inyubako rusangi, ajejwe ibikorwa vya leta, ajejwe ibikoresho vya leta, ajejwe mbere n'uburaro. Aha niwe buca bereka ingene mushobora kugira uburaro bwiza. Murumva yuko ngaha umutima w'iterambere washitse. Inyigisho y'ubuhinga kugira ngo dushobore kugira ubushobozi abubatsi n'ababafasha rero kubereka inzira itumbereye yo gukora iterambere rero rusangi. Murabona rero yuko turi kumwe n'Indyamunyu n'abakozi. Mugararagira ndababwire aba atwebwe tubita abakomanda leta n'abakomanda. Hanyuma rero abagwanyi b'ukuri n'abene gihugu mwese. Nanezerewe gayi Karusi. Hariho abagwanyi b'abarimyi nabonye ko bamaze gutangura. Rugaba rwanda n'ubukene ntuvuga ngo izuba riraka turafise amazi Imana yaduhaye. Umucuzi ntavuge ngo ariko arasamara. Nakera nahora numva ngo ubutare baraburonka kandi nahi Karusi baracura. Nimutangure murondera ubwo butare umucuzi acure. Umufundi yubake. Dukeneye ko ata Murundi numwe azoba mu Burundi atagira icakora. Abirirwa baridoga rero n'abashomeri. Bagwarukana ari nababwiye yuko ngiraze kubakoresha. Murumvise ko ntanguye kubigisha rega biba bitanguye. Hanyuma aho muri hose ugwaruka ndababwire. Twaramaze twe kwitunganya. Ubu nimwe mugira mu duceretse. Tugira tuzunguruke mu ntara zose. Turabugwaruka rwose n'ivyo bashaka gukora hanyuma tubafashe kubikora. Nta numwe dushaka atagira akazi. Nta gwaruka n'unarumwe dushaka rutagira akazi. Umwe wese tuzogera mu ikomine batwereke bati jesha yakora iki. Hanyuma tumuhe uburyo bwo kubikora nawe abone yuko aronka gasabuni, aronka gahuzu, aronka utwashobora kwikenuza. Nico dushaka. Rero mukura bako mu mpuzu abari bazi ko bazorya bicaye. Babe baraja ku ruhande. Gwaruka baravuga ngo babuze ico mukora. Gitunganye tugira tuze ha turatanguye. Turatanguye kandi iyi tariki muze muyandiki. Uyu munsi niho dutanguye. Haheze imyaka 5 uzasubire twicare tuti tugezehe. Nagira nsabe imvukira nabonye ko abanyakarusi mwaje muri benshi. Muhagurukire ikibazo.
iyi Karusi nashinze yuko iba urumuri rw'iterambere mu gihugu cyacu. Karusi dushaka kwiba province y'akarorero, urumuri rw'iterambere mu gihugu. Murabona Karusi dutanguye atari yo ya mbere mu iterambere mu gihugu. Nico kimenyetso tuzorabira ka Burundi bugeze. Muhaguruke ico kibazo imvukira. Ico ndabasavye ni giki? Mubanze mwicare imvukira muvuge muti Ikarusi tuyishaka kwisanamu isa gute. Muyishire ngaho. Iyo sanamu rero abariyo leta izoza ibafasha gukorerako. Ku buryo tubonye Karusi isigarimwe amagorofa gusa uzoca tumenya ko Burundi bwose bwuzuye amagorofa. Muri nimwe muca mumurikira abandi. Natoye abanyakarusi kuko nasanze Karusi rimwe abantu bunze urunani kandi babona kure. Nico gituma dushaka ko uwo muco uvi Karusi. Nico gituma niri ishure tushatse ko ritangura kuba ku Karusi, abazo kwiga ubuhinga bujane mu ntari wabo mugabo babo ku Karusi. Hanyuma Karusi mugende murabe nasanze iterambere muri fise kuko murafise isi imera, mufise amazi. Aha naravye amazi yivira kuri gihinga yose ngaha mwoyashikana hose mukavomera bigakunda. Abanyagihogazi bo baramaze kuhamenya. Navuyeyo dutanguye kububakira n'urugomero rutuma amazi ahubwo avomera hanini ku buryo bazoshobora bakoreshejwe urugomero bazoshobora guca bavomera ihegitari 100. Murumva ihegitari 100 turimye muki ko atari nkeyi. Ubwo rugomero nagwo nyene mvuyeyo ndarushize kwibuye dutanguye. Dushaka yuko nko mu kwezi kumwe nagwo goba ruheze kugira ngo iterambere murazi nta guteba, kugira ngo muri irici bose dusange batanguye kurima no mu zindi mbizi rero mu masoko yose muyarabe amazi mutangure kuyatunganya, mugende mwigire kuri Gihogazi ingene bakoze muce mutunganya amasoko yose ajya amazi yose ace mu mihana agenda aravomera kugira ngo tugire umusesekara wo gushora hanyuma duheze twiteze imbere. Ivyo byose nivyo mwiga. Turakeneye uko tuzobona mu Ikarusi ariho hambere tubona intara yose atanyakatsi hari. Munywa amazi meza. Nivyo dukeneye kugira umuntu amenye ko yavuye mu bukene. Nta nzara agira arafungura neza. Akaronka udufaraga two kwikenura. Agashobora kubaka inzu y'ibati, akagira amazi. Biba byoroshe cyane ko n'amatara yaronka. Ngaha rero Ikarusi nabonye yuko mwunze urunani kandi byose birashoboka. Hari hasigaye ubwahuro gusa. Ubu rero mwikomine mugere mwige muti komine yacu izobisa gute. Iprovince mwige muti province yacu izobisa gute. Gushika no ku mutumba mwige muti izobisa gute. Mugahi dusubire kumva nko mu myaka 10 za ntituze twumva umuntu agendarira ngo ndakenye. Kandi Imana araduhaye umutahe. Umutahe rero turawufise tuve hasi dukore. Karusi rero niyo igiriwe umuvuduko. Nico ituma muzosanga ndahagendera kenshi uko nzobaje kuraba ingene hasa camenye ingene izindi ntara zisa. Ikarusi mukazobona ndengeje ukwezi ntaraza kuraba. Muze muce mubwira bura amatara nyibutse. Muze mubwira nyibutse. Kuko urumva aho uhereye ikivi utegeza guma uharaba neza kugira ngo ikivi kiduge no mu zindi ntara zose. Nico rero twiyemeje. None rero murumvise haje leta nkozi muzosanga turi muhiri wanyu kujya mu Gihogazi baciye bansanga nanje ndi mu mwonga ariko ndabafasha kubagara. Muzosanga turiko turafashanya. Musange umushikiranganje aje n'iterambere ry'abene gihugu mwamubonye. Numu generale. No kuvuga yuko bacungera umutekano akongera akabacungera n'umutekano w'umubiri winda. None ntimuzi ko akora munda mwokora mushonje. None rero muzoza mubona twese turi kumwe turi ku kivi twese turi kwitira yera. Buramatari amenye ko abasitanteri antwaza ngabo ziwe. Musitanteri namenye ko afise ibisongerezi abakuru b'amazone. Umukuru wa zone amenye ko afise ibisongerezi abakuru b'imitumba. Abakuru b'imitumba amenye ko afise ibisongerezi abakuru b'agacimbiri.
abakuru b'agacimbiri bamenye ko bafise ibisongerezi nyumba 10. hanyuma rero umusoda w'ukuri rero nawe atwagwa kwa nyumba 10. Umufundi n'umusoda, umurimyi n'umusoda, urugamba rwo kurwanya ubukene. Erega ntizosubira inyuma. Kandi uja kurwana urugamba neza ntasubira inyuma. Usamaye umwasi acawugirira nabi. Nta gusamara rero. Ariko ivyo byose tugume dusaba Imana tuyizeye kuko niyo yatugiriye neza kugira turonke ibi vyiza byose dufise ngaha mu Burundi. Tugume tuyisaba iduha akavura keza. Yabitwemere yuko tudasubiye muri bwa bwicanyi, tudagiye mu bugizi bwa nabi. Imana nayo izoduhezagira iduha imvura, iduha umugisha turime twimbure. Nashaka yuko mu Burundi bwose ata muntu n'umwe yosigara adafise n'imiburiburi akantu ashobora gushora ku munsi. Ugira inkoko, ugira impene, ugira inka, ugira ingurube, ntihagire umuntu n'umwe azobaho atagira akantu ashobora gushora ku isoko. Aha Ikarusi turashobora kuhashira ihinguriro rihingura agapiripiri. None ubwo mwese mwiteguye kurima agapiripiri? Mwiteguye? Agapiripiri bazoduteza imbere. Aha murashobora gutora ikintu gishobora kubateza imbere, mukazovuga ngo Ikarusi hatejwe imbere n'uburimyi bw'ipiripiri. Tuzana ihinguriro ngaha rinini tukahingura ipiripiri tukayishora hanze. Murazi ingene zimvye. Erega ipiripiri zimvye kujya kwicayi. Nuko mutari bwabimenye. Ubu rero turiho turarondera ibiterwa byose tuzokwimbura tukabishora hanze. Nico tubata muntu n'umwe yoburi cyashora. Ufume muhiri wawe ugira ibiti 3 by'amatunda. 3 n'ibikeyi amatunda 5. Nitubona urugo rutagira icamwa, amatunda, amabungo. Hajya ku rugo ruri gusa rutondeshere ko amabungo agumaye atemberako. Amabungo uzoyaha uyashore uronka agafaranga ho kwikenura. Nimwiyumvira ingo zose z'Ikarusi zose zoba ziri kwa amabungo. Hanyuma tugaca tuzana ihinguriro rihingura umutobe w'amabungo. Nimwe murosa umushorera agahembo. None ndabasavye ntihagire umuntu n'umwe mu rugiwe atagira ikintu ashobora gushora. Umwana agwaye upfuvuga uti nshoye inkoko imwe nari mfise 5. Ntihagire umuntu n'umwe abura akantu ashobora gushora. Ahandi hoho n'Imana babivuga iti nabahaye amagara muraka kuyakoresha. Umwana uje rero Imana n'ibindi bintu. None rero reka mperaheze nsubira gushima. Shima ingoga mufise. Shima umutima wo kugira urunani. Shima n'umutima wo gukunda igihugu mufise. Dusaba Imana iduha ingoga nyinshi kugira ngo iki gikorwa rutanguye, umugambi rutanguye, umwaka uheze duzeruce turaba aho uwo mugambi uzobugeze, turaba ubukene bwacu aho uzabugarukira kugira ngo umwasi tuze turamengere tumugwanye. Ndabakengurikiye rero kuri uwo mugoroba mwiza. Imana igume ihezagira Burundi, Imana ibahezagire mwese. Tugira amahoro, sangwa amahoro, sangwa iterambere, sangwa ubumwe, sangwa ubutungane mu gihugu cyacu. Murakoze.